Yesu ashimwe bakundwa b'umwami Yesu. Nagira mfata akanya gatoyi ndabashingira intahe ingene Yesu yankuye mu bitagira umumaro ashira mu bifite akamaro. Pawulo aravuga ngo kera ivyambera inyungu noneho vyamuhindukiye ubuhombe. Haleluya. Yesu ashimwe. Murambona kuri ayo mafoto nabarungitse, natanguye ndababwira ngo mundungikire ngo udufoto ngo kugira ngo munyibutse ingene Imana isa. Haleluya. Numva binyibukije intahe yanje. Kandi nyene nkivuga ubundi naye mvuze simplement ko umuntu asa n'Imana nta numwe abiyobewe n'abapagani nabo ivyo barabizi. Noneho rero ngiye guhagarara ku mirongo ibiri gusa, umwe uri mu Baromani igice c'12 n'umurongo wa 1 n'uwa 2. Haravuga ngo nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe bimazi bizima vyera bihimbara Imana, niko kuyikorera kwanyu kugira ikimazi. Ntimushushanywe n'ivy'iki gihe, yamara muhinduke rwose mugize imitima misha kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba, nivyo vyiza bishimwa bitunganye rwose. Amen. Turasoma n'uwundi murongo umwe gusa nce ndababwira intahe mbangutse. Umurongo uri mw'Itanguriro igice ca mbere n'umurongo wa 26. Haravuga ngo Imana iravuga iti tureme umuntu mw'ishusho yacu ase natwe. Amen. Sindawurangije wose nagomba ko gace. Ubundi harabandanya havuga ngo aganze amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibitungano n'isi yose n'ivyikwega vyose bigenda bikwega inda hasi. Ariko nari nashimye kugarukiriza aho hantu. Haleluya. Kuko sinagomba kuvuga kuri fonction Imana yari iciye imuha. Ngo Imana iravuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Amen. Niyo 20 nagomba mpagarareko mu kubashingira intahe. Murabona amafoto yanje natanguye ndabereka, ubu ni jewe mu kiringo nibaza ko kitoba gikwije imyaka 2 mpindutse nkasa n'uwo wundi mubona yambaye ibikwembe yanwinze. Kuri bamwe bavuga ngo nukunwinga, abandi bakavuga ngo nugufunga. Nta myaka 2 mvuye muri ayo mashusho ya mbere nkasa n'uyu muntu mubona afunze igitambara yambaye ibikwembe kimwe yagifunze mu mutwe. Yesu abahezagire cane. Bimeze gutya rero, nukuvuga ngo igihe kimwe ariko ndavuga ubutumwa bwiza hari iruhande ya BCB ngira aba bacuruza ibirato mu ntoke biruka n'abapolisi bacuruza biruka, murababona bari abantu harimwo abahungu harimwo n'abapapa. Rero mpemu w'Imana angoberera kuvugana nawe amajambo y'Imana. Nibwo nayavuze bimeze neza, muri bo harimwo utanguye kurira, ararira abandi ndabona babikurikiye banezerewe, nanje numva birimwo rwose, numva nezerewe no kubandanya mvuga ivy'Imana. Hama rero ijwi rirambwira ngo uranezerewe ngo baramenetse bariko bararira, ngo usa gute ku munwa. Nasa nuko mubona iyo foto, murabona aho nasize akaruja levre sinasiga dukeyi. Ijwi rirambwira ngo usa gute ku munwa. Nanje rero nca ndavuga nti ndivuganya mu mutima ntikazima iryo jwi bataryumva, nca nguma nivugira bwa butumwa bwiza. Ariko nibagira ko indogoba y'Abaramu yahavuye ikavuga. Umwe muri bo rero aca arambwira ngo madame, kuko ariko uvuga ubutumwa bwiza buryoshe ngo wisiga ivyo bintu ngo kandi wambaye gutyo. Nari nambaye ikora n'umupira muremure mugabo nyene ikora ku mumama. Hama rero nca ndababwira nti umviriza, Bibiliya ivuga ngo tugendane ubwenge. Kandi no kuri uwo murongo urahari uvuga ngo tugire ngo ubwitonzi ngo nk'inuma, ngo tugire n'ubwenge ngo nk'inzoka. Ndababwira ayo majambo, ndababwira ko ari umugabo yabintumye kandi ko ari ukuri ari umugabo yabintumye gusiga rouge à lèvres. Nuko rero jewe ndavuga ubutumwa ntashe ndaririra Imana, ndavuga nti Imana kubera iki wampaye ishengero ngo ndaryigishe ukaca uncira urubanza imbere yaryo, kubera iki?
urambwira ndasenga ndira nibwo Imana rero yambwiye ngo raba muri filime y'abana b'abantu ngo iyo bagomba gukinisha umukobwa bakamuha hore ya maraya ngo bamusiga nk'uko ngo none we uri maraya. Imana inyibutsa iminsi yose bagiye barantongoza nkavuga ngo ndakijijwe sinosangira n'abandi bagabo ngo kandi ndi umugore w'umuntu. Imana iranyibutsa n'umunsi bafotora iyo foto mubona nambaye imvutano ingene umwana w'umuhungu yamfotoye bajya baserivere murabona n'abana b'imyaka 20 akashambwira ngo madame ngo ubahe. Uwo munsi numva ishavu bintuma ndamubwira nti mwana ugomba uzoze kundamutsa. Mpwema aranyibutsa ati buriya utamupondagaza ngo uvuge ngo mwana ugomba uzoze kundamutsa. Ati buriya nawe nyene yarakuzanye. Ati kubera iki? Kubera ko ivyo bintu vyarakorewe ko munsi y'impwemu ya kishitani wariko amaranga ya maraya, nico gituma abantu batakubaha bagenda baragutongoza. Inyibutsa mu masene yose ndavuga nti Mana ndumvisha ugarukiriza aho ndumvisha. Muri filime Imana inyibutsa umukobwa araha yari filime yitwa Muhamanatane y'ababreziliye. Inyibutsa ngene nyirabukwe yamupondagaje akamukinisha ibintu bamusize nka maraya. Iranyibutsa Imana izokwigishiriza ku kintu nawe ushobora gutahura. Noneho rero maze kuvyumva ca ndavuga nti Mana rero sangwa ari we uvuganye nanje uyu munsi ugenda ubwira umugabo wanje nze numva mbwiye ko Rouge à Lèvres atakishaka. Kuko urabizi none se wowe wavuze ngo tugendane ubwenge ntubiza ambwira ati raba Gisele yari umupfakazi wa mukuru none washaka umupfakazi wa mukuru we antwara nagendanye ubwenge. Sangwa ari wewe rero umubwire nze numva mbwira ngo singomba ngo Rouge à Lèvres. Bibiliya iravuga ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi. Birasobanuye mu yandi majambo ngo iyo musavye ibiri mu bugombe bw'Imana bisa no kwatsa amatara ahita yaka. Noneho rero nyuma y'iminsi nkingahe tuja mu kabare chez Gerard acabona muvyara we w'umupfakazi ari mu kanama ko gukosha abakobwa. Ashirambwira ati tuhagarike gufungura tuje mu nama ya Jane. Tugiyeyo araba abakobwa biwukobwa na mwene wabo. Ashira avuga ngo bajya abakobwa bari beza ngo mugabo basiga amanwa nkawe. Ijwi rica rirambwira ngo wambwiye ndamucemwo ngo avyanke ngo naguhaye inyishu yihagararemwo. Yemwe nca ndamubwira nti umva nzosiga uko numva umutima ubishaka canke nzobireka si wewe wabinyigishije. Ijwi rirasubira rirankankamira rirambwira ngo naguhaye inyishu yihagararemwo. Yemwe nsuko kuntu mumbona kandi Yesu azogaruka nsuko kuntu ntongeye gusiga amaranga ya maraya ntongeye kwishushanya n'ivy'iki gihe. Hama rero ikindi gihe Imana irambwira ngo niyo nzobe sigwawe. Irambwira ngo none bagore bose b'inzobe barakurusha akaranga. Casanga naho vise twiso duto ntituraba imiryozi macumarenge kabasi. Casanga umugore naho yoba ari inzobe araba macumarenge noba ndi mwiza kumuruta kandi yemwe ndi mwiza kubera nsa n'Imana. None murabona ntari mwiza. Imana iranyigisha mpeba hydroquinone ibintu abagore bose uyu munsi bakora benshi no mu mashengero yitirirwa mpwemu yera za Pentecote n'ahandi sindabideha usanga umuntu afise inzobe n'inyongerano. Nuko rero mba ndahevye hydroquinone. Ikindi gihe rero Imana irambarira ngo nubu uracankosora ngo iyo mishatsi abayifise nabaremeye iburaya ngo wowe ufise chevelure africaine kuki munkosora. Nibwo rero yaciye impana n'umurongo nabasomeye muri Genèse 1er chapitre verset 26. Ndavuga nti Imana udakomeza kunsagiriza numvise urindire ropuse zize ndabiyorere hasi bibishatsi ca ndawukata ndasubira ndawukata. Ndibuka igihe kimwe narakase ordinaire kugira ngo nyene shikire wanje nk'irya kangahe. Umwana w'umuhungu arambwira ngo mama unakubesha birashisha. Kuko ordinaire ucumera coiffure y'umugabo. Ndamubwira nti mwana egome naje ndabona ko bitaryoshe mugabo ibi nivyo Yesu ashaka. Rindira umushatsi wanje niwakura nzogira coiffure y'abamama.
ngo none ngo Yesu ngo akunda ivyo ntinashatse gukurako imishatsi yose y'amaproduit kuko Yesu ashaka ko tuba naturel. Rero uriya murongo nukuri nta muntu n'umwe ayobewe ko twaremwe mu shusho y'Imana. Imana uwo musi iraryagura irambwira ngo umuntu asa nanje afise ishusho yanje mu gihe afise original ibintu vyose namuhaye ari naturel nibwo asa nanje nibwo afise ishusho yanje. Imana iracagura iranyereka ingene yemwe ubu n'abagabo bariyambitsa muri Kongo ho urazi ko ari benshi nino bariyambitsa je ndamuzi turakorana yisiga narumvisha ko yisiga nukuri. Imana iracagura iranyereka abagore bo muri ville, iranyereka bamwe basa n'isake abandi basa n'abasazi kandi ntibabizi. Imana iracagura mw'abantu iranyereka iranyigisha irambwira ngo n'akantu ari kana umuntu ayisize ntaba akiri original aba yankosoye kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntiwotume cari cera ngo cirabure ngo canke ngo cirabura ngo cere. Urumva autrement umuntu aba abaye igipinga ku Mana. Yemwe nukuri mureke gupinga Imana kuko Imana ntiwoyinyegeza. Narasanze abapinze politike baratemesheje bashobora guhunga ariko Imana ngo nikuzimiragererayo ntiwohunga Imana. Mwemere gusa n'Imana. Imana irambwira ngo nta muntu yagize ico ahindura ku vyo namuhaye yo kumva inzamba y'akabanga n'akaga. Yemwe bene data nico gituma abantu bambwiye ngo urashushe. Ndashusha numvishe groupe ivuga intahe nari nejerejwe no kuvuga ivyo Yesu yanyibiye akabanga kuko hamwe ntobibabwira nobibazwa Imana ikambara ati waragendanye n'abantu bavuga izina ryanje ariko bafise udusembwa ntiwababurira nkabibazwa. Nuko rero iranyigisha iranyereka abakobwa basokoza ibigudi amabukre ariko pembeni bawukase ivyo bita coiffure jogo. Irambwira ngo uriya muntu ngo harya ngo bayavuze ngo Mana ngo gusa nawe nta gaciro vyari bifise yungira isake. Musi y'impwemu rero arenganye abadayimoni baravuga ngo isake yacu irarenganye. Iranyereka abagore ingene bagenda ngo gusuka biraturambiye biratubabaza ngo tugire amaplante niyo atababaza atagira n'amabu baja kugura bakagura izo bita lafore. Lafore nta numwe n'umupeyizi arazi ko lafore ari umusazikazi. Bagafata nyarafore bagashira ku mutwe ahaba ubwenge ngo bariya nabo bababwiye Imana ati Mana kugira ubwenge nta kamaro iyungira umusazi. Barengana abadayimoni bakavuga ngo umusazi wacu ararenganye isake zirarenganye bakitwa amazina nabo ubwabo badasa. Nkuko nanje kiriya gihe sinzi ngo nasa na maraya canke nasa na dayimoni ntazi. Mwirinde gusa n'abantu mutazi. Pawulo aca yandikira abaroma ariya majambo ngo ntimwishushanye n'ivy'iki gihe ngo ntimwishushanywe n'ivy'iki gihe ngo ariko muhinduke rwose ngo mutange imibiri yanyu. Yemwe ayo majambo nayabarungikiye muyasome muyagure mumenye neza ivy'Imana igomba. Ivy'iki gihe nivyo nyene aho n'umugabo asigaye yumva yifuza kugira inzobe sinzi iyo nzobe iyo ayirondera ngo ayijane nukuri sinobimenya. Jewe ndibuka twaravuga ibintu ugasanga abakobwa baravuga ati je nkunda umuhungu yirabura ugasanga abakobwa benshi nukuri la majorité bakunda abahungu birabura n'ama exception abakunda abinzobe ariko abinzobe ntimugire ngo ntimukundwa umwe wese afise uwiwe. Bibiliya kivuga neza ngo buri kigore cose kigira ikigabo cacu ariko ukiyumvira umugabo ashaka kwirabura kuba inzobe ikintu abarondera ukakibura. Satani gusa agomba guhusha identite y'abana b'Imana no kubahomvya kumva inzamba y'akabanga. Yemwe muri deuxième round ntibizoba vyoroshe. Satani azobabwira ati none ko mwavuga ubutumwa mwasigaye kubera iki? Hazoba hari akumiza aho umuntu atazoja mu isoko adafise ikimenyesho ca Antikristo. Vyumvikana ngo niwavuga ngo jewe naho nasigaye ndarindiye deuxième chance ndacizeye Yesu yabambwe bazokunokora amaso bazoguca intoke sinzi ivyo bazobakorera kuko utemeye kiriya kimenyetso azoba arakaga kuri wewe. None mwemere guhinduka rwose
muhindurwe rwose mureke gushushanya vy'ikigeyo ntimuze murate iriya nzamba y'akabanga kuko deuxième chance ntizokorohera benshi nuko rero Imana imbwira ayo majambo nanje ngira kuyumvira nibwo mubona nirabura uyu munsi turahura n'abantu bakandengana kuko batamenye hari igihe nanje ndavyibagira ko nabahinduriye nkibaza ngo banyikawushije mu misi iheze umuntu yaraje ndamuramutse ari mwene data dukorana twari tumaze amezi menshi urabona ugiye kuvyara ubundi akaca aja kuvyara ahagaca amezi menshi tutabonana mpaguruka kumuhobera mbona aramefiye kumbe ntiyamenye ikindi gihe rero arabaza ati mbega Stella mwomenyera yagiye hama rero baramugenekereza aho ndiko ndakorera aja arampobera none we ko wanciye ko gashaho nkakuyambira ukamefiya akenge kaca karaza ati ndaguheruka uri inzobe ndaguheruka narahinduwe muririmbyi aca avuga ngo narahinduwe nguko nahinduwe ngo nta numwe akuzi narahinduwe na Yesu uko nahinduwe nta numwe akuzi ubundi nawe nyene aca araririmba usa nande mugenzi usa nande rabakusana Yesu usa nande mwemere ngo nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bimaze ibizima vyera mbega hari kundi gutanga imibiri si ukunyene ukemera ugasa ukunyene ariko ukavuga ngo hasa na Yesu ibi bimaze vyera Pawulo avuga ngo ndahindura umubiri wanje ngo muja murabona ariya majambo ubwira niyahagarara ngo yigisha ngo yemegwe ikindi gihe nigishijwe n'umuntu ubutumwa bushushe urabona ubu barahari n'abatabirimwo rwose n'abibereye muri business barahaguruka barabuvuga nyene hariho n'abafise amavuta batawumenye iyo bayakuye bakabivuga bikaryoha uwundi aravuga ubutumwa numva nyene basha sinzonabwibagira nyene buramera neza ariko yariyambije ntemeranya nawe akavuga ngo humiriza ntise pas by force humiriza uri muri mpwemu asharavuga ngo muri mwebwe hariho impwemu idahuje natwe yari jewe Pawulo acavuga ngo mpindura umubiri wanje umuja kugira ngo ninahagarara nigisha nemegwe nuko rero ari amajambo ari claire ngo niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi ngo nimushushanywe n'ivy'iki gihe yamara muhinduke rwose mugize imitima misha ngo kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba nivyo vyiza bishimwa bitunganye rwose wumbarira ngo jewe nanje ndasenga nanje nari nkijijwe bene data suko wenda nzi ko Imana yangize igikoresho katari gake narabonye amakanseri akira narabonye abari ku mfiro barangiza amahoro narabonye abamafisirozi dofwa bakira narabonye abavyuka muri koma meze uko nyene Imana kuko ntiyicoza ku ngabire yahaye umuntu ariko ijambo ntirizira ubusa bene data nukuri yarambwiye ngo nta wagize ishahindura ku mubiri wiwe yo kumva inzamba y'akabanga mwoba mumukengereye kabisa Imana irera izokwegerwa n'abera muze duseniya tuhamagaye kandi ibisinda bidehanzo bivuga ko naravyigishijwe nimba narigeze kubansa gutyo iyo nyota igahera hariho ijambo numvise hariho ubuhanuzi numvise hariho akabanga ntibiwe aragaheza gigwa data yankuye mu bitagira umumaro haleluya akankura mu bitagira umumaro mbega vyo tumarira iki twinjiye mu bwami mu muriro dufise amaso abiri siko rivuga yofuma rimwe rino koka ngo ukuboko kupfuma gucikwa jana kumwe niyo nzobere rero gahera nimba nohomba ubukwe buzoba mwijuru ikirori ntasubirwamwo ngo n'abamarayika baradukaniye Yohana ngo yerekwa ngo aravuga ngo bariya nibande bambaye amakanzu yera ngo bavuye hehe ngo umwe mu batama ngo bariya abasaza 22 ngo aravuga ngo haleluya ngo bariya nabera ngo bavuye ngo mu mahanga yose kw'isi yose ngo barageragejwe barihangana ngo none baraje Yesu nawe ngo azoca afata ngo afate ijambo twakire ngo afise igitambara cira duhanagura amosozi
ntaco bitwaye ko wirabura, ikibitwaye nuko wokumva inzamba y'akabanga mwene data. Uwundi arambwira nje naravuganye n'Imana, mbega mpaye umunsi umwe reka kwiremesha. Uwundi ndamubwira nakubonye uririmba ku gicaniro sinogenda ntabikubariye, ngo none ndamubwiriye ntaye nkuko ndabibabwiye, ushatse kuvuga iki? Nishatse kuvuga ijambo ry'Imana Pawulo yavuze ngo nabari mwe mwisuzuma kuko ni mwe mwiyizi. Singomba kuzokubazwa Imana imbariye narakubonye ku gicaniro uvugira ubutumwa bwiza mu ndirimbo abantu uvugira Imana, ngo Imana imbaze ngo ko wamubonye ariko agasembwa kakanta. Woshobora kuvuga ngo imishatsi yawe yirabura ni wewe ubizi, woshobora kuvuga ngo inzobe ntiwayongerereje ni wewe ubizi, ni Imana yawe, ariko singomba kuzokubazwa. Merci, ushima babivuyemo bavuga ngo merci, nta Imana iguhezagire bavuga. Abandi nawe uzumva ngo Imana iduhana umugisha. Mbega urinda kwishiramo kubera iki? Imana iduhana umugisha mwabaye ku yistem, vuga ngo Imana ibaha umugisha, hezagira namwe muzohezagiwe. Ngo mwarahezagiwe. Hari ikintu cadutse gisigaye kinjya mu matwi no mu mutima, mwarahezagiwe. Bibiliya ico kintu kiranditse hega bene data, vuga ngo Imana ibahezagire, kuko Bibiliya itubwira ko duhezagira. Nitwe informa, ntiyatubwiye ngo muzobe informe ko bahezagiwe. Turabizi ko twahezagijwe imigisha y'uburyo bwose hano ho mwijuru. Rero vuga ngo Imana ibahezagire, Imana iduhana umugisha, Imana ibaha umugisha, Imana ibahezagire. Utuntu nk'utwo nuko rero na data sishaka kubarambira, yari yo ntara muhinduke gose, mutange imibiri yanyu ibimaze ibitsima no kwikorera kwanyu kogira umumaro kirushirizeho, kugira ngo muze mwumve inzamba y'akabanga, ntimuhombe umutobe tuzonywa ko mwijuru, ngo n'ikinyabugingo ntikirarunguruka ngo na marayika ntirawubona, kandi baraturindiriye. Abazi ngo Mariya ngo yarashitse bari mu paradizo, baraturindiriye. Yesu ntarenganye, baraturindiriye, tuzogira rimwe. N'inzamba y'akabanga ivuze ngo tuzoja muri Règne de 1000 ans avec Jésus, kandi ngo tuzocira imanza imiryango 12 ya Isirayeli. Ivyo bifise agaciro kuruta kwigira inzobe, ivyo bifise agaciro kuruta kwigira pita amarangi. Ivyo birafise agaciro bene data, gusa n'Imana. Nuko rero imvi ziragomba zize kandi ziko ziraza. Nobabwira mpuye n'umuntu afise utuvi ca ndamuhobera, niwe ufise identite y'ijuru. Mwemwe yambwiye ko batagize ico bahindura, isi bipinga kuri we, basa n'Imana. Ntaho binyeretse ko ufise harejwe wumvise nawe. Genda ndayambira abagore bemeye imvi. Rego uyu munsi uzobona umukecuru atemera uruvi, bakibagira ko injebejebe n'iminkanyari batoye inyegeza. Uwundi ashambwira ngo aho bampendesha n'imvubu, yanka ubutumwa kandi nzika kijiju. Abona buriye bose maze bakirengagiza, inzamba ntiyavuga bene data, sinzoraba inyuma namba. Naraburiye abibona, ndaburira n'ibipinga, inzamba ntiyavuga bene data, sinzoraba inyuma kubasezera. Mwese Yesu abampera umugisha.